bagashora amariba kaja ku ruzi bita procession à la rivière, uko havutse Kabura canke Nyandwi canke Minani, havutse Nyabenda, havutse Bucumi, havutse Karenzo canke havutse Amahasa, bagatanga ibimazi bakambaza kiranga kiri umweru cyane cyane uyu munsi mu kugenza Amahasa kiranga bakamushikanira ibimazi ngo azogira umwete wo kubaha ibyo bamutumye. Haracyariho gushinga ibiheko mu nzu mu rwinjiriro rw'inzu n'ahandi henshi. Aha mwicaye ngaha ntihabuze abatari bake mu nzu iwabo hashinze ibiheko kubera kukwambaza ibi byose ndiko ndavuga, kubera gutinya ibi byose ndiko ndavuga, binyegejemwo bibakiye ku gusenga izindi mana, mu guherekeza uwibarutse, mu kujana umwana kwa sekuru, mu gushika mu rugo. Haracyariho ibyo babanza guhamura kugira ngo umuzimu w'umukurambere ntuzobatere. Ibyo rero kugenda bagasigarizwa uyu munsi mbere kari mu migenzo kandi gaherekeza imanza mbere zimwe z'abakristo, mugabo bakabigira mu kinyegero batavyereka abandi, mugabo babigira. Turabona ko hari abacambara ibiterekeye ku maboko no kw'izosi, abandi babikenyereye ko urabumva birenge nibo bari guhana. Hari ababihawe canke babitumwe n'abapfumu bikaba bibitswe mu nzu zabo, aho bari hose barizeye ko ivyo bibakingiye ubuzima, bibakingiye umwasi mukeba canke inabi yose yohava ibashikira. Hari naho bishimira ivyo bintazi ngo vyobaha umugisha wo kuronka akana nibaba barabuze akana, wo kuronka canke kugumana ubukuru mu vy'uburongozi bafise, wo kuronka umugabo, wo gukundwa, kwibaburira ko naka ngo agukunde ngo akubere umugenzi, wo gutsinda mu rubanza niba ufite uwo muburana, canke wo kumenya mw'ishure niba uri umunyeshure n'ibindi. Ivyo byose bintazi byose ukabikoresha wizeye ivyo. Iyi nyigisho rero ishaka kugutumirira kuva muri uwo muzimagiza, muri ivyo bintazi n'ibintazi, kuko abarundi naho bemera Imana babigendeyemo cyane igihe bari bakibuze umuco w'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Turashima ko iyo nkuru nziza yadusanze twemera Imana nivyo, ariko hari imigirwa ifatiye ku byo bacako mu kuyisenga. Rero nko tuvyumvise iteye kubiri no gusenga Imana y'ukuri, mbere yubakira kuguha inzira imitima mibi ya sekibi ikwizizira, yongera ikigarurira abantu no kubakoresha ivyo ishaka. Imbere y'uko rero tugaruka ku ijambo ry'Imana ngo turondere ngo tumurikire ivyo bintu n'ijambo ry'Imana, tugaruke ku ijambo ry'Imana, babanza guterera akaririmbo kadukaburira ukwemera. Tugaruke ku ijambo ry'Imana turabe ingene iza kumurikira rero ivyo bintazi bikiboshe imigenzo y'abantu ba kino gihe, naho bamwe batuba bavyerekana inyuma. Jewe ndi umusavyi w'umukama, reka rero tugaruke ku ijambo ry'Imana ridufashe kwibohora aka kagozi kose katuboshe k'ivyo bintazi, eka n'imitima mibi ishobora kuba idukoresha tutabibona.
ijambo ry'Imana dufatiye ku gitabo cy'ihunguka igabane cya 20 kuva ku karongo ka 4 gushika kwa 5. Umukama aradukebura kuvana n'ivyo bintazi n'ivyo bigwamana bituboshe dushira mu kibanza c'Imana tukavyishimira, aho agira ati nta zindi mana uzombangikanya mu kwihingurira igishusho kibaje canke kiri n'agashusho kiri hejuru kw'ijuru, kikiri kw'isi, kikiri hejuru kw'ijuru canke kikiri munsi, kikiri mu mazi canke munsi y'isi. Ntuzokubita ibifukamiro imbere y'ivyo bishusho, kandi ntuzobibera umusuku, kuko ari jewe Imana yawe. Murumva ingene atwihanikiriza. Mbere niho rero agaruka akatubwira ati carasenyutse ca gisagara ca Babiloni. Ibyo tubisoma rero mu gitabo, mvuye mu gitabo cy'ubwa mbere mu vya mbere ngiye mu gitabo mbere gisozera Bibiliya, igitabo cy'Ivyahishuriwe umutumwa Yohani igabane ca 18 karongo ka 2 gushika ka 4. Ico Mukama tubwira kikiza cuhirira cyo twumvise mu gitabo cy'ihunguka, aho Mukama agira ati carasenyutse ca gisagara ca Babiloni, ca gisagara gihambaye cahindutse akarumba k'amashetani, ubuhungiro bw'amashinga yose, ubuhungiro bw'inyoni zose zihumanye, n'ubuhungiro bw'ibikoko byose bihumanye kandi biteye iseseme, nkako amakungu yose yaranyoye wa mupfinyi w'ubuhumbu bwaco, kuko abami bo kw'isi bagiranye ubuhumbu naco, kandi kuko abadandaza bo kw'isi batungishijwe n'isinzi ry'ibintu bigihindako. Hanyuma numva ijwi rivuye mw'ijuru rivuga riti soke muve muri ico gisagara, igihugu canje mwoye gusangira naco ibicumuro vyaco no gusangira ayo mahano cagenewe. Mukama arabandanya agira ati marika Imana yacu iri mw'ijuru, agira ati nako nimuve muri abo bantu, nimukore igihumanye ari ugusenga kwandujwe n'inyigisho n'imigenzo ihumanye. Niho rero mu gitabo kandi c'ihunguka tubona ko Musa na Aroni bagiye kwa Farawoni bagira nk'uko Umukama yari yabitegetse. Aroni aterera inkoni yiwe imbere ya Farawoni n'abasavyi biwe, nyankoni icicika inzoka. Farawoni nawe ahamagara abanyagitonzi n'abanyamareba abapfumu biwe barumenyi bo mu Misiri, nabo nyene bagira nk'uko nyene bakoresha amageza yabo. Umwe wese aterera inkoni hasi yiwe zishika inzoka. Ariko rero ngo inkoni ya Aroni icirosa izo nkoni zabo. Niho rero umwanditsi w'Izaburi 115 agira ati ariko Imana yacu iri mw'ijuru irakora icyo ishaka cyose. Ibigirwamana byabo n'ifeza n'izahabu zahinguwe mu minwe y'abantu, bifise umunwa ariko ntibivuga, bifise amaso ntibibone, bifise amatwi ntibyumve, bifise izuru ariko ntibimotegwa. Ababihingura bazomera nkavyo hamwe n'abo bose bavyishimira. Urabumva birenge niwe ubarirwa, niwe abavyishimira. Niho rero kandi Umukama mu gitabo c'Abareviti igabane ca 19, Abareviti igabane 19 akarongo ka 31, Umukama agira ati nimuze mwirukire imizimu hamwe n'abarumenyi, nimuze mubaraguzeko uko mwoca muhumana kubera bo ni jewe Umukama Imana yanyu. Nimuze mwirukire imizimu hamwe n'abarumenyi. Niyo mu kindi gitabo, mu gitabo c'amategeko igabane ca 18 akarongo ka 14,
niho yihanikiriza igihugu cayo cyari ku rugendo kigana igihugu yari yacemereye, agira ati nimwamara gushika mu gihugu Mukama yaguhaye ntuze wigere ukora amashano akorwa n'ivyo bihugu uzohasanga, ntihaze haboneke iwawe umutima n'umwe ufukamira canke ntihaze haboneke nako umuntu n'umwe afumura canke umuntu agendeza, umuntu aragura canke aroga canke umugunditsi, uhanuza umuzimu canke rumenyi n'uhanuza abapfuye. Arabihanikirije ngo ivyo vyose bagira umuziro w'ivyo vyose, nkako uwokora ivyo wese Umukama amuraba nk'ishano. Murumvaga yemwe, ukora ivyo vyose Umukama amuraba nk'ishano. Ivyo nivyo dusanga mw'ijambo ry'Imana. None aruwemeye kubishana muri mwebwe ugwaruka, aruwemeye kubishana muri mwebwe? Oya nawe no. Ati uraba umweranda imbere y'Umukama, uraba umweranda imbere y'Umukama. Umuhanuzi Yesaya ati niwigumire mu biheko vyawe no mu mageza yawe menshi, waruhiye kuva ukiri muto, kumbure bizokugirira akamaro, kumbure bizogutuma bagutinya. Musaba impanuro kenshi ivyo vyose, ati kumbure abo bose wishimira bashobore kukurokora, abo bafata ijuru bakaricamwo ibice, bagendeza barabiye ku nyenyeri, bakakumenyesha ibizogushikira baravye ukuntu ukwezi kuserutse, ariko uzosanga ari uguhamira nyaringa. Umukama rero turazi ko abivuga wenyene. Yesu agira ati uzosenga Imana yawe uyikorere kuruta vyose. Na Paulo mweranda nyene abanyagarati igabane ca 5 karongo 19 gushika ku 21 aragira ati ibikorwa vya kamere y'umubiri biribonekeza, navyo n'ivyahe: ubuhumbu, uguhumana, ibiterasoni, kadashirako n'ugusenga ivyigwamana, uburozi, urwanko, umujyano, ishavu, impari, amatate, amacakubiri, akayigo, akaboregwe, ubuhumbu burenze urugero n'ibindi mwene ivyo, mugabo ashizemwo no gusenga ibigirwamana. Ivyo birahambaye. Sinzi ko mwasomye mu bikorwa vy'abatumwa igabane ca 13 akarongo ka 4 gushika ku ka 12. Naho mutoba murahasoma uyu munsi, reka twasome cumi na gatatu igabane ca 13 akarongo ka 4 gushika ku ka 12 ibikorwa vy'abatumwa, aho handitse ngo Sawuli na Baranaba barungikiwe na Mutima Mweranda wenyene baramanuka Selewusiya, bavayo baja mu Bushipure, bashitse i Salamina bamenyesha ijambo ry'Imana mu masinagoga y'Abayuda. Bari bajanye na Yohani kugira ngo babashe abafashe muri ico gikorwa cabo. Bahejeje kugendura izinga yose gushika i Pafosi, basanga umupfumu w'umuyuda yigira umuhanuzi yitwa Bariyezu, akaba yari uwo mu bagendanyi b'icariho ca Sezari citwa Sergio Paulo. Uwo Sergio Paulo yari incabwenge, araheza yakura Baranaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Urumva uyo ncabwenge ico cariho ca Sezari we yashaka kwimvira ijambo ry'Imana, mugabo akaba yari afise umwe mu bagendanyi biwe umupfumu mwumvise yitwa Bariyezu. Nyamupfumu yitwa kandi Elimasi, indi zina bamwita, arico izina ryiwe rivuga. Arabankira, agerageza kubuza ico cariho kwemera, agerageza ko ico cariho kwemera. Niho rero Sawuli yitwa kandi Paulo yuzuye Mutima Mweranda yatera igitsure uwo mupfumu,
akamubwira ati wa mugabo uzuyemo ubujyajya n'ubwiyorobeje, mwana w'ishetani, mwasi w'ibitunganye byose, nturetse gusibya inzira z'itumbereye z'umukama. Ubuho rero ukuboko k'umukama kuragufashe, uza guhuma amaso utumare igihe utabonye izuba. Ubwo nyene umutimagiza w'igipfungu umugwako atangura kabakaba hirya n'ino arondera uwo mufata ukuboko. Ico cariho ngo kibone ico gitangaro, kigwa mu gahundwe kiremera kubera iyo nyigisho y'umukama. Uwo mupfumu agerageza kubuza ico cariho ngo ntiyemere, nawe acitse impumyi ku bubasha bw'abatumwa b'Imana. Dukomera amashi Imana. Shetani nta bubasha ifise imbere y'Imana, imbere y'abatumwa b'Imana, imbere y'ububasha bw'Imana. Muribuka turasoma muri Matayo 8:29 canke muri Mariko 1:24 aho iyo Shetani yitakira ivuze induru igira iti waje n'ubazanye no kutumara, mwana w'Imana wazanye no kutumara. Zerekana ko atabubasha ifise imbere y'ububasha bw'Imana. None rero tuzirikane ingene ibigirwamana ari bintazi, kuko noneho umuhanuzi Izaya mu gihone cya 24 akarongo ka 14 ugashika kwa 20, Izaya 24 akarongo ka 14 gushika kwa 20 agira ati ibigirwamana ntaco bimaze. Uhingura igishusho mu giti aricira agasederi agahitamwo umusufe n'umumanda, umuntu akabikoresha mu gucana umuriro, mu guteka umukate n'ivyo guhinguramwo Imana, ngo akubita ibifukamiro imbere yabyo. Nta numwe yibaza mu mutima wiwe ngo agarure ubwenge, none mfukamire icyakozwe ni mu giti. Ntiyibwira ati ubwo iki mfise mu kuboko kukuryo turuhendo, ugende ukenyereye utwo duti, ugende washinze ibyo biti canke ico gigirwamana, ico kimazi bagushiriyeho, kumbure n'igitoki bateye, kumbure n'igitungwa bakwitiriye, n'ibindi byose ukenyere ibyo bintu byose uvyizigiremwo ibigukingira. Paulo mweranda akabwira Timote ikabona igitabo giwe rya mbere akarongo ka 6 igitabo cya 6 kukarongo ka 12, rimwe Timote 6:12 ati wewe muntu rero w'Imana wamuhunga ibyo, urondera ubutungane, wubaha Imana, ukomeze ukwemera, wamugwaniye ingwano nziza y'ukwemera. Turazi ko turi abana b'Imana kandi yuko isi yose iganza na wa mubi. Turazi kandi yuko umwana w'Imana yaje kandi kuko yaje yaduhaye ubwenge ngo tumenye gutandukanya icyatsi n'ururo. Ati bane banje nimuce kure ibigirwamana. Ibi navyo ikete rya mbere rya Yohani 1 Yohani 5:19, ikete rya mbere rya Yohani. Bane banje nimuce kure ibigirwamana. Tugarutsa iwacu bavukanye, tubone rero ingene abarundi bemera Imana, ariko mu migirwa yabo iyo kwisenga bivuye ku kutababara ishuri bikwiye ivy'Imana, bagatwarwa n'agatima ko gutsindwa n'ibintazi. Hari ibintu byinshi dushima mu migenzo yacu mu Barundi, mu basokuru. Umuntu yibutse ingene no mu bihozo z'abarundi bagira bati nako bariko baripfuriza umuntu neza, bagira bati ugende uhawe n'Imana, canke uragahura niyeze, canke uragahabwa n'Imana. Birerekana ko iyo mvugo iri mu kwemera Imana. Uragahabwa niyaguhaye, barerekana ko ubwo buzima ufise icuri wagihawe n'Imana.
imana yakumpaye ico mpa tugahura nopfukama nkayisenga nkayisasira uruvuzo nkayoronsa ibirenzi n'ibindi n'ibindi. Ivyo bikerekana inyifato y'abarundi yemera iyo mana. Mbere mu myibutso bagira bati agati gateretswe n'imana ntigahenuka n'umuyaga. Ububasha bw'imana mu gushobora guhangaza umuntu, mu kumukingira, mu guhagarikira ubuzima bwiwe. Ibyo byose turavyemera, nizo twakuriyemo kandi natwe twemera. Mugabo rero mu migigwa haca haza ibindi, imigigwa imwe imwe haca haza ibindi twatuzi tw'imana usanga bamanitse mu nzu, twatubuye n'ibindi twumva byo bigomana bashinga, ibyo bica biba ibindi. Ya ndabe y'imana canke indorero y'imana nta gatoboro basiga ngo imana irabiremwo. Ivyo vyose kumbure birerekana uko kwemera. Mugabo rero hariho bimwe bimwe bifatira ku migenzo yorohereza sekibi, mbere bigahubisha ukwemera imana y'ukuri, nko kwambaza kiranga mu gihe c'intezi, ukuzinga mu gihe cyo kuzingama umuntu ngo yazingamye, canke mu gihe c'ubugeni, canke mu gihe c'umuntu yakubiswe n'inkuba, aho bose bakihutira kuza kwambaza uwo kiranga. Canke ngo shiraho igitabo, canke ufise amaganya agashikanira kiranga ngo aronke ikimoza. Abigeme babuze umugabo canke abagabo canke abibaruka bigoranye, ivyo vyose canke mbere bagaterekera n'imizimu, ko twumvise ko guterekera uwo muzimu n'umugirwa wagumye mu migenzo mu ntumbero yo kuguma mu bunywanyi n'iyo mizimu, ngo ntihave iza kwihora ku bibi bayikoreye, kandi bayobokere iyo mizimu kandi bashobore kuronka amahoro muri ivyo vyose byoshobora kubatera. Niho rero batubwira ko hagera igihe abarundi bakabwira iyo mizimu mu gihe mbere bayiterekera bagira ngo uranzigamira ibintu, mutagira uko nshaka, mutakora uko nkora, mutaraba bene wanyu. Uri kararaga ngo niko yavuga, uri kararaga azohava abona ko ashobora kwitaba imana. Ati umuzimu wanje uraguhumira, nutagira uko nkora, mutaraba bene wanyu, nzogutera umuzimu wanje uzoguhumira, uzobona. Umva icaca gituma rero baterekera iyo mizimu kubera ivyo vyose. Nico gituma kubaka indaro ya rugabo, aho uruhukira bagashiraho ibintu yakunda, mu gushiraho ibintu bamushikaniye bavuga ngo sokuru turagushikaniye, shima, ntudutere, duhangaze, dukomeze. Boba babigira n'ubu mu kinyegero, abo baterekera nyene iyo mizimu. Abarundi baremera ko umuntu wese rero umutima yuze udapfa. Abavyeyi bakamana umutima uhagaze batinya urupfu rw'abana bogumije iragi, basanga rero bita abana babo ngo bandaruseheye, batinya urwo rupfu, ndaruseheye, ndaruzaniye, rurantije, naho rutaba, ntirusangirwa, ntigwimigwa, ruriye abandi rutakwibagiye. Ivyo vyose bigatuma abarundi mu guterwa n'ivyo nako mu kwemera ivyo bita abana babo ayo mazina. Mugabo rero kavangana nuko arimwo n'ukwemera mu mazina meza tuzi babita, kandi arimwo ko kwemera nk'izina nka Mana iriho, Bizimana, Harushimana, Hatungimana, Nahayo, Nduwayo, Niyigarura, Niyimpagaritse, Niyintunze, amazina meza cane. Mugabo twumva ko mu byo bemera ashobora kuba n'ibindi by'umuzimagiza. None rero uyu munsi natwebwe nyene ugwaruka gubu turafite n'ibindi bigirwamana bidutera kandi bidutsinda. Papa Yohani Paul wa kabiri igihe yandikira abihebeye Imana mu 1996 yarerekana ibintu bimwe bimwe kandi bikuru bihanze kwemera muri Ekleziya, akerekana ipfa ry'amaronko y'iyisi canke umuntu ho bakaryohera mubiri canke muhamira ubukuru canke ubutegetsi,
uyu munsi ivyo biribonekeza mu bigenda bihurumbirwa n'abantu b'amoko yose, abakuze n'abakiri bato, mbere n'abemera Imana, uko indinganizo n'imibereho y'isi bakwega ikabaryosharyosha maze intumbero yayo ikabatsinda. Hariho ipfa ry'amaronko y'iyi si, ni kimwe mu bisengwa nk'Imana uyu munsi, naho uyu munsi utavyita Imana mugabo biratwara umutima w'abantu ku buryo usanga babipfukamira kandi bakabishikanira ku kurondera amaronko n'itunga, kurondera ifaranga, bikagutwara umutima kandi bikagutsinda. Niho Pawulo mweranda abwira Abanyaroma igabane cya 5 agira ati hari inyota irenze urugero kandi idahera y'ibintu kurondera gushimagizwa. Yesu ati hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, ati ntawe ushobora gukorera ba shebuja babiri kugira ngo agabishe abantu ingene ivyo bintu bibatwara kandi bigatwara umutima. Ati mwame mugavye mwirinde ubundi kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga afise. Aho ni muri Luka 12 akaronka 13 gusa ku 21. Ikete rya mbere rya Timote naryo nyene ikabone cya 6 karongo ka 10 yerekana agira ati inyanduruko y'ibi byose ni ntambu y'amahera, umwina w'ivyisi canke intambu y'akaryohera mubiri. Ikindi kimana gisengwa uraba umvise neza ibi bigwamana biko biravugwa, urabe ntibiye bigutwara uyu munsi. Intambu y'akaryohera mubiri, ukwirekura mu kwiryohera mu by'umubiri, mu nyifato y'abantu. Ibi sinigwa ndabigaruka ko mbere ngo ndabibandire ko kuko inyigisho y'ejo izotwibutsa ivyerekeye inama y'episkopi yari yerekeye urwaruka yabereye i Roma, nibiduhanze uyu munsi nk'urwaruka bazobigarukako. Tuzobigaruka mumenye ko ari Imana gisengwa uyu munsi. Mugabo kandi hariho no guhahamira ubukuru. Intambara zitari nke muri iyi si zaratewe no guhahamira ubukuru. Ubwo bukuru hari aho usanga buronderwa hasi hejuru canke hagakoreshwa amayeri yose ngo babushikire, no mu kuburondera kubushikira hari aho inganda zirinda gutikira, kikaba ico umuntu ahebera vyose ngo agishikire, akirukira barumenyi canke bakagiriranira amasezerano n'ibibaha ububasha bwo kubishikira. Uwatwawe nabwo bikamugora guca bugufi, haraba n'abankana bagahamana bakarabana ribi bagafuga bukuru. Murabibona na mwebwe mu bihugu bitandukanye canke mu mashyirahamwe yanyu, mu mihari no mu migwi y'ubutumwa mukoreramwo. Ivyo vy'ubukuru navyo nyene birasengwa nk'ikimana, bigashikanirwa umuntu agata ubwoko kubera ubwo bukuru. Noshobora kongera ko mbere n'ibindi. Uyu munsi novuga nka telefone noshobora kubereka ko bishobora kuba nk'ikigwamana. Telefone canke imbuga zo guhana amakuru zarafashije ku buryo budasanzwe igikorwa cyo kwegeranya abantu bari ku isi, bigatuma n'abari kure na kure bavugana canke bakabonana bakayaga. Dufatiye ariko tumenye ko iryo telefone ari inkota y'ubugi bubiri ku magara y'abantu. Murazi yuko ari kuyitondera mu kuyikoresha, mwari mubizi ku bijyanye n'amagara yacu. Mugabo ivyo sivyo ndiko nigisha, mugabo ndashobora kubicishamwo ngira nti abahinga baratubwira ko nka telefone ishobora kudukwegera kanseri ku bwaku itera ku mubiri w'umuntu igihe iri kirakora, canke ku maso, kugumiza amaso kuri telefone canke ecran ya ordinateur canke ya televiziyo bikagabanya ubushobozi bw'amaso, mbere bigatera n'uruhumyi. Canke vyerekeye itiro, arahubura itiro kubera ko biraba. Abahinga bakadusabikaniriza ivyo vyuma bita electronique, bigatuma mbere umuntu bimubuza gusinzira canke ubwonko bwiwe, kubera abahinga barerekana ingene imishwarara y'ubwaku y'ivyo vyuma itera kanseri yo n'ubwonko. Kuguma wishura benshi icarimwe canke urutavanyako igihe kinini bigaheza bikaruhisha ubwonko. Iyo myitwarariko igashobora gutera ingwara y'umutima na tension. Kubikoresha rero turakeneye cyane kugarukira indero rukristo. Ubwo buryo bukora titura ku buryo buteye ubwoba muri iki gihe, cyane cyane mbere n'indero y'urwaruka. Zarabaye ibikoresho bya sekibi kuri programme yayo yo kubohera
imitima mu buryo bw'ibiterasoni kubera amasanamu tubirabamwo mu bwicanyi cyangwa n'ubundi bubisha byaragwije gusotorana no gutirimutanya ukubesha cyangwa ubusuma yego mene two kwihebura kubera ibyo ariko mumenye ko imitima itakara kubera ingene telefone ikoresha cyangwa n'izindi mbuga zo guhana amakuru biraba rero ibigirwamana benshi birabatwara umutima bikabatwara umwanya wose bafise n'ubwenge bwose umutima wose ukaguma wibuka hari telefone gusa ugombye kwiyubagiza no guhunga abantu ukajya ku telefone bikakunanira kumara umwanya utari kuri yo umujene atayirose ntaronka amahoro akandika akavuga na mesaje n'ibicafuza iteka ryiwe ry'ubukristo mw'isengero aho gusenga akaguma akora telefone mw'ikoraniro aho kuvugana n'abandi akaguma kuri telefone aho gukora ikagutwara umwanya wose n'ibindi byinshi ikimana gisengwa reka novuga n'akazi hari uzifuza akazi ga yemwe akazi ni keza sivyo ugwaruka akazi ni kabi mugabo reka ndakavuge nako akazi ni iteka k'umuntu kubera ko aritunga agatunga n'abiwe agashishikara nugira nti agashishikara rero kurema afashijwe n'Imana ariko rero mu gihe benshi babifitiye ubushobozi babura akazi biribonekeza ko akazi nyene gashobora kuba nk'ikigwamana kubera ibyo utanga akazi hari aho asaba ibitagenda canke akifata nka nyagusengwa kubera afite ako kazi agashaka guhabwa ishikanwa no gufukamirwa n'ibindi byose kubera uko kubura akazi kono kumenga wo karonka uwo yoba ari Imana yawe urose ukarondera agatumutwe agata n'ibanga ry'ubukristo ry'ubuntu n'ubukristo bigashika naho yo kwiyambura agateka kugira ngo aronke iyo ntabonwa yagashikira agahakwa no kuvyitiranya n'ijuru arose hari aho mbere ategerezwa no kwigenza nk'uko ukamuha yamutegetse niyo yoba inyifato yubakiye ku buhakanyi cyane ku migenzo ya gipagani no jewe ndumusavye umukama mbere nk'uko ngiye Papa Francisco murazi ko uyu mwaka wa 2018 ushira na 2019 yahaye mwebwe ugwaruka icivugo ngo jewe ndumusavye umukama n'imbere nk'uko ubivuze ico civugo yashimikiye ko muri ryakoraniro ry'ugwaruka ryo kw'isi yose yabera i Panama mu kwezi kwa kangahe kuno mwaka mu kwezi kwa nzero i Panama ku mugabane wa Amerika ariko araganira na mwebwe ugwaruka yagize ati umukama yaradodoye kwa Bikira Mariya aramumenyesha umugambi amufise ko ntiyatsinzwe n'ubwoba canke ubwishime Bikira Mariya yuzuye ukwemera n'umwizero afitiye Imana aragamburukira Imana naho yabona ubuto bwiwe imbere y'iryo teka ringana rityo nkako kuba muto nisigura kuba atacashobora bisigura ko ataco ushobora none Bikira Mariya ntiyatsinzwe n'ubwoba yuzuye ukwemera n'umwizero yarishuye Imana ku isaka ryiwe Papa rero arabatumirira urwaruka rwose kurangwa n'urukundo mu bikorwa nka Bikira Mariya aza kuramira mwene wabo Elizabeti nka Mariya agira ati nimube nka Mariya akagira ati nimube hafi y'abavyeyi banyu mwebwe rwaruka mube hafi y'abageze mu zabukuru mube hafi y'abasogokuru banyu mube hafi y'abanyogokuru banyu mubaramire mwumvirize umugani babacira twubahuke kandi mubahuke kandi muvuge muti turabasabye umukama nibibe nk'uko ubishaka iri ni ijambo rya Papa abwira urwaruka rwo ku isi yose imbere y'ababasirukiye hari i Panama arabandanya agira ati mwame mugavye mumenye ko se w'ikinyoma ari we Shetani ashaka amacakubiri muri mwebwe ashaka ko mwubaka impome
zibatandukanya, abiba ubwoba muri mwebwe, mbere rero atubohera mu bintazi, akabiba ibyo bigirwamana byose mugenderamwo bibatsinda. Muri iki gihe twabonye ko bibabangamiye, bitubangamiye. Papa arabandanya ati Bikira Mariya yari afise imyaka nk'iyo benshi mufite muri mwebwe, ariko yarubahutse ati yego mukama, nibe nk'uko bivuze. Aha inzira y'icyifuzo cy'Imana kugira ngo kiranguke, natwe nico adusaba uyu munsi. Urashaka ko ishaka ry'Imana riranguka biciye mu minwe yawe, urashaka ko umukama akoresha amaguru yawe, urashaka ko umukama akoresha indabo yawe, urashaka ko umukama akoresha umutima wawe. Ibi ni ibibazo yababajije Papa, mugabo akabasaba yuko baza barishura mu mutima wabo mu gacerere. Mbere yari yabasabye ngo bahumirize baze barishura mu mutima wabo ku bibazo ariko arababaza. Nawe niwishure uyu munsi iri jambo ribi ryacu ry'igicivugo gifatiye uyu munsi yuko turereza ku mutima wacu. Urashaka ko ishaka ry'Imana riranguka biciye mu minwe yawe, ishura. Urashaka ko ishaka ry'Imana riranguka akoresheje amaguru yawe, akoresheje indabo yawe, akoresheje umutima wawe, akoresheje imvugo yawe, akoresheje inyambaro yawe, akoresheje imigenderanire yawe, akoresheje inyandiko zawe, akoresheje urukundo rwawe. Urashaka ko urukundo rw'Imana rugururira inzira nshasha, rukugururira wenyine inzira nshasha, ukagushikana aho utigeze wibaza, aho utigeze urota, haguhimbara, hatuma umutima wawe uririmba canke ugatamba. N'amajambo ya Papa nka Bikira Mariya. Ubahuka rero ubwira umumarayika mu gacerere n'umutima wawe uti jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere nk'uko bivuze. Mumenye ko igikomeye muri iri koraniro ni ingene muzosubira muhira mumeze n'umutima wahindutse, ufise ingoga nshasha kandi nyinshi, kuko mwahuye n'umukama mwuzure umutima mweranda. Ati mu gusozera rero ndabatumiriye kugamburukira ishaka ry'Imana nka Bikira Mariya, kwishura muti yego ndi umusavyi wawe, ishaka ryawe niriranguke, ndavavanuye n'ibintazi byose nagenderamwo, nambaye nashinze mu nzu, ndavavanuye n'ibigwamana bimboshe, biva ku bintazi, biva ku migenzo nakuriyemwo, eka n'ibimboshe nk'ibigwamana bya kino gihe byose ndahora nizigitirako bikantwara umutima, ndavavanuye nabyo nahora nishimira, kandi nishimira Sekibi yakoresha mu kumboha mu mutima, navyo n'amaronko, akaryohera mubiri, ubukuru, telefone, akazi, canke mbere umukope we nita ngo mugenzi wanje arashobora kumbera ikigirwamana. None rero rwaruka, uraba wumva birenge nibubarirwa. Uyu munsi twugururire umutima wacu, iyo Mana iduhaye ubwo butumwa. Amen.